Nshuti bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona yagirije inama kuri wa gatanu igenekerezo rya 21 Rusama amashirahamwe adaharana inyungu za politike n'ayandi ma-ONG asanzwe arangurira imigambi yayo mu ntara ya Gitega nkuko bitegekanijwe ko bategerezwa kugiranira inama buri mezi atatu kugira baganire uko ibikorwa biriko biragenda. Intumbero nyamukuru iyo nama nkuko Buramatari w'intara ya Gitega yabishikirije ko ari gukomeza ikiyago no guhanahana ivyiyumviro uko bokorana n'indongozi zo mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo gushikira ihangiro giterambere rirama. Buramatari Venamani Irambona yasavye abafise imigambi barangurira mu ntara ya Gitega gushira ingufu hamwe bivyo bizotuma bigaragara ko hari igikorwa cakozwe umugambi umaze kurangira. Yanabahamagariye kudakora ibikorwa bisa mu burere baba bahuriyemwo barangura imigambi ndetse cyane abahamagarira kuza baratanga ivyegeranyo ko bigaragara ko mu migambi ishika 80 izwi mu ntara ya Gitega 21 gusa rero bamaze gutanga icegeranyo. Ambe bahanuzi ba Buramatari ajejwe iterambere, umuhanuzi ajejwe imibano, n'umuhanuzi ajejwe uburimyi n'ubworozi bikikije mu ntara, ndetse n'umuhanuzi ajejwe kudufasha gutegura imigambi y'iterambere y'intara n'amakomine. Mwese mukoraniye ngaho mwese mu cyubahiro cyo tugira amahoro, usanga amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu no mu ntara nziza ya Gitega. Nago bwa mbere aho tubanze tubakengurukire kubona mwitavye akamo twabateye inama y'uno munsi kandi yari nkenerwa. Tubakengurukire kandi ko mwashitseho gihe twari twababariye naho nyene twakirewe gatoyi uko ubu ibihe tugezemo nuko tumenyera ukamisha umwanya tukamenya ko umwanya ari amafaranga. Ndero nkuko mubizi inama ihuza ndongozi mu ntwaro n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'intara ni inama itegekanijwe n'amategeko mu bisanzwe yategezwa kuza iraba byagoranye une fois par semestre byagoranye mugabo rero muradutunga karaduciyemwo kubera ko twaheruka gukorana twese turi kumwe kugira ngo dusangire kiyago, ariko nazi neza yuko twaguma dukorana kandi tugakorana neza, naho nyine twifuza yuko hariho gutera izindi ntambwe kugira ngo tubandanye dushitsa na cyane cyane icyifuzo cya leta mvyeyi. None rero no munsi twakoranye kugira ngo turabe na cyane cyane bijanye n'ibikorwa turiko turakora naho turiko turabikorera nabo turiko turabikorana byo guhanahana ivyiyumviro ku ntambamyi no kucyo twokwifuza ko ngure codufasha kugira ngo ibikorwa na cyane cyane mwebwe muriko murakora mubikore mworohewe, mubikore atantambamyi zihari kandi hari ukumvikana kujya mu inama n'ingingo n'abajejwe intwaro n'abajejwe ibisata kugira ngo umwe wese akore yorohewe. Kuko hari igihe usanga umugambi wateguye uku ubundi ugasanga umugambi uteguye kuriya muri ku rubuga rumwe ugasanga rimwe na rimwe aho guhuza birajuragiza na cyane cyane le bénéficiaire. Naco turaheza tukirabire hamwe ndetse tuvugane n'ibijanye no gukorana n'abajejwe intwaro bene ibisata. Mwebwe muraja kutubarira nimba tubabera intambamyi mu bivuge, nimba arico mudokenera ko twofashanya tutahora dukora duheze tubikore. Turarabira hamwe kandi n'ibijanye n'ingere muriko murategura ibikorwa muzokorera intara n'amakomine kugira ngo kumbure bimenyekane muri uno mwaka 2021 mushira umwaka 2022 kuko l'exercice budgetaire igomba irangire. Ndazi yuko ama planification musa n'abayarangije urumva rero tumenye neza ingene biteguwe byoheza bikadufasha. Hanyuma tuvugane no kijanye n'amaraporo
turabe ingene ibintu bimeze. None rero mu ntangamarara nagomba yuko twibukanya intumbero nziza ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi, aho agomba yuko tugira urunani, tugize urunani umwe wese akagira icyo akoze kugira ngo abenegihugu bashobora gushika ku iterambere naryo yamavuga. Murazi ko akunze kuvuga ati turifuza yuko umunwa wose uronka icyo ufungura, hanyuma umufuko wose uronke amafaranga, hanyuma ndetse umwenegihugu aronka amagara meza, aronka aho kuba heza, ashobore kwivuza neza bitagoranye, eka ibyankenerwa na cyane cyane by'ibanze kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza bishobore kuboneka. Hanyuma murazi ko akunze kuvuga ati turi kumwe niho bishoboka, turi kumwe twese atanu mwasigaye inyuma. Ni naco gituma rero aguma aza aranatwibutsa. Murazi ko akunze kugirisha amanama nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu, akatubarira ibyo adukeneye ko ari abajejwe intwaro, abajejwe mwebwe mushyigikira ibikorwa by'igihugu, abajejwe ibisata, icyo adukeneye ko ni icyahe, ni uko twese twokora kandi tugakora tuzi yuko mu byo turimo turi ababyeyi aho turi. Avedeke mu ntara ya Gitega, umwenegihugu wese amubonye aca amubonamo umubyeyi. Tubura mu makomine ikoreramwo, umwenegihugu wese abonye abakozi baturaje ati aba n'ababyeyi bacu. FAO gutyo nyene, rezo 2000 plus gutyo nyene, World Vision gutyo nyene. Sinozivuga zose uko reka ngeze ngaho, umugabo mwese muca mwiyumva, umwe wese ahari mu karere ariko arakoreramo. No kuraba none ko umuvyeyi w'igihugu atubarira ati twigaragaze imbere yabo turiko turatunganiriza ko turi abavyeyi babo. Urumva umwe wese agira ati ubwo nk'umunsi nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yogira ati wokoreye makebuko hogi tuze kuraba yuko uri umuvyeyi, yuko abo witayeho bakurokoneza umuvyeyi wabo. Urumva muri icyo gihe tumaze kubona yuko umuntu wese ahagiye bamwakiriza amashini impundu, kandi atari kubera gusa akunze kubagwira urwabo, ahubwo ari kubera ibikorwa kandi bigaragara yabakoreye. Aho urumva byo biba byiza. Nico nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu adusaba kugira ngo dukore tuzi yuko turi ababyeyi. Ndetse hariho n'ibikorwa turavye ingene amafaranga aboneka, turazi yuko batari bake bakora imigambi hanyuma bagashikiriza imigambi mu bapartenere bandi bafise amafaranga menshi, bagaheza bagatanga amafaranga. Turazi yuko hariho bamwe imigambi imwe batayemera, mugabo bemera ivyo nabo bashaka, bemera ivyo bashaka, cyane cyane kuremesha amahoro. N'ibyo nabonye bigiye cyane, gutatura amatati gutatura amatati n'ibyo bigwiriye cyane rwose, kugira ngo kubera babona yuko mu Burundi umenga hari amatati menshi. Ariko umuntu ariko arakora, nicyo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yama ariko aravuga, umuntu ariko arakora naba ariko arakorera ishirahamwe ryo muri Union Européenne n'akarorero, ikintu atangura kubanza kurokonesa yuko ari umurundi. Nicyo kintu cya mbere, kubanza kurokonesa yuko ari umurundi, ariko arashyira mu ngiro umugambi. Urashobora gusanga umugambi utateguwe neza, birashoboka, kuko n'imigambi y'igihugu itegurwa n'ibisata vya leta, hariho usanga barakoze umugambi mugabo ugasanga ishirwa mu ngiro ryawo harimo akantu katameze neza. Umugambi kibuza yuko nk'abarundi baje hamwe ati none aka kantu twogahinyanyura gute. Namwebwe rero umuntu yibutse ko ari umurundi
arashobora kugira ati uno mugambi ndiko ndaraba nta kintu kigaragara muzosiga aho ndiko ndakorera. Nico gituma umuntu aca agira ati naho bari kumwe bakiyumvira de strategie, umugambi wubatse gutya, mugabo twohinyanyura gute kugira ngo no mugambi uzusige izina aho turiko turakorera. Ico nico ikintu gikomeye, mugabo ico gikorwa n'abapatriote. Tari umupatriote ngira ati reka dukubite gutya nyene amafaranga tubone gusa ko yaheze nta ngorane. Mugabo umupatriote cyo gira uti none uno mugambi ko mbona hazoba evaluation tuzokwereka izina twasize hagenda turiko turakorera gute. Naco ni ikintu gikomeye cyane. Naco gituma ngira cyo bari mukuru w'igihugu yamariko aragira ati twibuke bwa mbere hoho umugozi impetso yacu dukora ibyo turiko turakora ego mugabo kuneza y'igihugu, kuneza y'igihugu. Ico rero nico nyere cyo bari mukuru w'igihugu yacu yifuza, kandi nico kizotuma dushobora kugira icyo twerekanye ku rubuga. Ubu inzego zose bagira bati amaraporo ego turayaronka, ngira mugize imisi mubibona ati amaraporo yego turayaronka, muga tugomba tuje kuraba raporo yo ku rubuga nayo. Kazona araje ati hogi tugende we byari nzo gendera amashirahamwe ya naya mu misi heze niho nagiye numva bantelefone saa 10 zo ku mugoroba ati ejo umukuru w'igihugu azogendera imigambi ya FIDA yose ikorera ngaha mu ntara be n'umugambi w'igihugu mera nk'abandi, ati nimuvugane muce mutwereka aho tuzoja. Urumva ni saa 10, no kuvuga udafise ahantu uzoja kumwereka ntuharonka, tutangura kwiyumvira nenzo mujane urumva rero akona kararo kamwe. Ejo arashobora guca afata ati are World Vision inozeye tubura rezo Burundi 2000 plus, ati abo onye nibo zogendera ejo. Dufate none bose arashobora kubivuga ati ejo nibo nzogendera kugira ngo batwereke ivyo bariko barakorera abene gihugu. Urumva atabihari, urumva yuko umuntu ahakwa no kwiruka. Ngirizwa kuba dufise ikintu kigaragara. Wewe uri kurakorera ahantu agira uti aje ndazi yuko nobura ibintu byiza byiteka ndamwereka. Noneho ubuhoho biroroshe. Hariho ibikorwa nyine cyubahiro na leta rongoye adusaba mu ntumbero yo gushigikira iterambere rirama. Murabona ko hari imigambi ijanye no kugwiza umwimbu. Ubu nivyo bihari, imigambi yo kugwiza umwimbu mu bene gihugu no guhindura mentalite kubijanye na kujya kuntu barima kugira ngo bashobore kurima kijambere bimbure. Naho umuntu yoba arimye gatoyi mugabo aronke umwimbu. Uriho tugeze migambi ijanye no kwegeranya abantu bakakorera hamwe mu mashira hamwe. Burya amashira hamwe twasanze ari ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu ariko aragendera ahantu hari ya migwi yo bwishingizi imwe ya nawe nuze bakakubarira ingene yabateje imbere, biragutangaza. No kuvuga iyo migwi ntiyoguma ngaho, mugabo birakenewe yuko iduga ikavamwo amakoperative. Urumva nizo ntambwe ziza ziraduga amakoperative, hanyuma amakoperative agahinduka akaba ama entreprise canke akaba amabanki canke akaba ama microfinance. Urumva ugasanga ni buke kuduga. Leta igacigira ati twese turi kumwe birashoboka. No kuvuga leta n'abayifasha aba partenaire technique et financier tuduze kivi turonke umwimbu. Turonse umwimbu duce tuwuhingura. Ubu niho tugeze tuhereze agaciro. Byumvikana yuko tuhaye agaciro tukaronka umusesekara turashobora no kuwushora hanze. Kuwushora hanze hariho guhingura, hariho n'ibishoka bidahinguye kandi bikagenda neza. Karoro nyiricyo mukuru y'une bakunze kubitwereka ati birababaje
kubona ugiye muri Kenya, ugiye muri Tanzania, ugiye hehe bakubarira bati iri ni voka ry'u Burundi, kandi ugiye urigura mu madolari. Mugabo kiyumvira umurundi yo barayishikaneyo ukabura none kubera iki ari abanyamahanga tutamenya n'ingene bayatwaye bo baja kuyakamisha amadolari kandi yari gutegereza kuba yavuye iwacu. Hariho bashaka gusanga kumbure tutarakanura mugabo ne PTF nimwe mujeje kudukanuza mbega twokorganiza gute. Nk'ubu haje nk'ubu partenaire akacagira ati jewe rero ndishinze yuko nzoteza imbere igiti c'amavoka ngo mateze amavoka menshi, nje ndaborganiza ingene dushobora kuyakorekta n'ingene tuyexporta agakora ico cyonyene ndazi ko yoteza imbere cyane igihugu biteye ubwoba. Chekagira ati jewe asha ndishinze igiterwa c'ikigori, jewe nkeneye yuko ibigori birimwa cyane turonka umwimbu tuwegeranye tumenye ingene tuwubika dushoboye kuwugurisha neza, usanga ari sawa. Rero murumva yuko dusabwa ibintu byinshi kandi vyiza kugira ngo dushobore gushikaho turonka ikintu cy'ukuri twerekana. None rero uno munsi nakanya keza kuja kuraba kwitunga urutoki mbega jewe Mariyiki intara ya Gitega muri no misi, Mariyiki intara ya Gitega mbega bilan yiwanje dufate umwaka wa 2020-2021 bilan yiwanje imeze gute, ndavye amafaranga nakoresheje mbega inyungu izoza inyuma y'umwaka umwe inyuma y'imyaka ibiri izobingana gute. Ubisanzwe iyo amafaranga aje n'icyo abakuru w'igihugu ni bavuga ati amafaranga yinjiye mu gihugu uca wiyumvira inyuma y'imyaka ibiri nyuma y'imyaka itatu azoba yavyaye ayangana gute. Dufate n'umugambi w'imiliyardi 2, urumva uri kurayajera ntujera kugira ngo ahere, ahubwo ujera kugira ngo urabe yuko inyuma y'imyaka 3 zizoba zabaye imiliyardi 8 afete logese kandi ari mu bene igihugu agaragara. Nisho gico umukuru w'igihugu ashaka hinjiye imiliyardi 2 inyuma y'imyaka 4-3 tubone n'iburi imiliyardi 8 ziriko zatembera mu bene igihugu ico ashaka kubishika ko. Rero murumva yuko hariho la gestion y'umugambi kuko kugira ngo ronke izo miliyardi no kubera amafaranga menshi zo washize muri investissement, umugabo wayashize mu tuntu tw'intuze inama n'ibiki ugiye kugira evaluation umugambi wari miliyardi 2 mugabo nyuma y'imyaka 2-3 uzosanga atanu miliyardi urimwo kubera yagiye ahatariho. Urumva rero nyine cyubahiro umukuru w'igihugu agira ati ni vyiza yuko duhindura tugakora nk'abarundi bakunda igihugu turiko turarondera iterambere kandi birama. Rero ibikorwa biraheza bigakorwa, turifuza yuko ubu unye ataba partenaire bohurira ku rubuga rumwe kuko bica binagora no kumenya mbega ninde yagize uruhara kugira ngo abene igihugu bo ngaha ahantu batera imbere. Turifuza yuko umwe wese mu ruhande yo barimwo ruba ruzwi kandi akagira ati aho jewe nishinze nimuze murabaho aho ndahagejeje ikintu ciza, nimuze murabizina nahasize nico kintu ciza. Hanyuma rero tukabona yuko n'amaraporo hariho ikibazo turiko turagira inventaire, twasanze dufise aba partenaire technique et financier baba 80 mugabo gushika ubu abamaze gutanga abatanga raporo kandi twari twanabandikiye tubasaba yuko hoba raporo kugira ngo turabe by'ukuri ibiriko birakogwa. Gushika ubu tumaze kuronka aba partenaire 200 gusa. Ayo na partenaire muranumva cyane cyane abo muri sante niho muranumva bagira ati nyakubahwa medecin provincial ingo udushikane kwa buramatari. Ivyo bintu birashoboka ivyo bintu birashoboka no kuvuga yuko umuntu aba ariko arakora uko bidategereje gukorwa. Umupartenaire niyo saba
service technique mushikana kwa buramatari kandi buramatari ari bamushikana kuri service technique urumva c'est l'inverse aho biba byagoranye raporo rero zitabonetse mu bisanzwe umuntu bicaye bigaragara yuko atariko arakora nico bisigura ubu ndabona ABUBF Anglikane AVEDEC ANSS KR FAO PSI KFW MSF VISPG FVS Réseau 2000 plus Swa Burundi Oxfam twite hamagara twiteze imbere ICDD World Vision aba nibo tumaze kuronka amaraporo yabo none abandi nabo kumbona ubu mukuru w'igihugu avuga ati la base nizo tubarira ingene ibintu biriko biragenda vuba ngo duciye dutanga raporo tuti abantu dufise rero mu ntara naba ucaho mengene bica bigenda bica biboneka nabi cyane kandi abantu bariko barakora nibaza nawe no yuko atamuntu rero bariko arakora ari umu partenaire adafise icyo ariko arakorera ngaho bica bimera nabi hari ndetse n'abandi usanga bakora umugabo n'abajejwe intwaro hasi batabazi baca bimera none ninda nzo batangira raporo ko mbona ubu raporo iva hasi igatera iduga ubu raporo ntiva mu bushikiranganje oya raporo iva hasi mu bene gihugu mbega mubona gute ngo partenaire kanaka bagize bati nta n'uwo tuzi bariguye ubu raporo mazitanga muri ministeri mumenye mugabo yuko inzego zisaba raporo hehe mu bene gihugu icyo nuko kimenya niho beza bigagera neza none murumva yuko dukeneye rero kwikubita agashi kugira ngo bigende neza no munsi rero twahuye kugira ngo tuvugane ndetse turaja gukorana no mu migwi kugira ngo duhanahane ivyiyumviro mbega nk'abariko barakorera mu gisata uburimyi ubworozi no kigira ibidukikije ubwo turiko tubikora neza intambamyi n'izahe two kwitunganya gute mbega abakorera mu magara y'abantu hoho vyogenda gute hariho ndetse n'imigambi twiyumvira kandi ivuye ku rwego rw'igihugu kugira ngo dufashanye nk'ubu abakorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi no kigira ibidukikije kugwiza umwimbu nicyo badusaba gutuma abantu bakora ibintu bigaragara mwarabonye ibigize iminsi bikorwa aho nko ku mutumba usanga bose bateye ibigori kandi bakabitera kumwe benshi bagaca bavuga ngo rega bene igihugu ngo ntibemera guteranya amatongo si guteranya amatongo no kuorganiza ku buryo ivyo bakora babikore kumwe kandi babikorere rimwe uje ntazobona yuko ruto naho hazoba harimo inozeye bwa burindi hoya arabona ati kuri no mutumba rero hazova amatoni angana gutya ibigori kuri no mutumba hazova amatoni angana gutya ibiharage kuko n'ibintu biba biboneka muga kame kari hariya kandi hariya ibeza ngo bigende neza no mwimbo neza ngo bize neza abari mu gisata cy'amagara y'abantu hariho ikibazo tugize iminsi twiyumvira mbega by'ukuri ko hari abantu twahevye kandi n'imiryango yahevye twategeza kubagarukira kandi bagasubira bagateza imbere igihugu bamwe bagendana ubumuga bwo mu mutwe ugasanga n'abanyeshure bariko baheba ishure kubera byacanganye mu mutwe tugaca duheba n'imiryango igaca iheba kandi bariko baraduga kugira ngo bateze imbere igihugu mbega twabafasha gute ivyo ndetse byadufashe umwanya kugira reka turondere uburyo bukeyi twebwe mu ntara turabe ko abantu badakira nk'ubu hari abantu benshi tumaze kuvuza tukabona ko bakira neza kandi bagaca bagenda gukora hariho nabo usanga bari kuri kaminuza ukabavuza bagakira bagaca babananye na maîtrise na doctora kandi barakize neza none twubaheba gute kubera iki turi hamwe tutoja hamwe turabe ico twofasha basi aba bakiri bato bashobora kugira ico bafashije igihugu buke tugasha turonka naho duhera kugira ngo dushobore gusansibiriza mu miryango abo bantu babavuze bamenye yuko ingwara ikira tukanashima ndetse yuko
ari n'umugambi w'igihugu aho izo ndwara zigeza kuvugwa hose bikagera neza. Ababishinze guharanira agateka kugwaruka k'abana, mbega ko tubona abana benshi mwibarabara, twogikora gute? Kandi abashimira bobo baramaze kwiyorganiza n'umugambi barawuhejeje. Urumva rero uno munsi turifuza yuko twoja gukorana no mu migwi bamwe bose mu bisata barimwo, mbega by'ukuri sineriji yogenda gute? Ko nyine cyubahiro agira ati turi kumwe twese birashoboka, umugabo umwe wese ari kwiwe ibikunda. Rero turaja kuronka nako kanya, ni nakanya keza rero kubereka abo muzoza murakorana, kuko murazi yuko hari byahindutse, ndetse tukanashima yuko mu ntara baduteye intege kugira ngo turabe yuko ibintu byogenda neza, aho hariho n'abakonseye baje, umwe wese akaba afise kandi doshaje yiwe iki ndagiswiva neza. Turafise umuyobozi w'ibiro by'intara ijeje uburimyi n'ubworozi n'ubukingira ibidukikije, hariho benshi batari bwamumenye, sivyo none nk'ubuje ndamusaba kugira ngo haguruke, ndetse abapepe ndaze muraja kuvugana. Kandi rero arakerebutse cyane, arakerebutse rwose, yitwa Nikunda umugabo, muraja kuronka akanya ntangorane, muraronka akanya. Hariho rero ujejwe ibikorwa byose bijanye n'iterambere mu ntara, umuhanuzi wa Buramatari Sabukunze Serge. Abatari bakendazi ko umuzi cyane cyane abakorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi n'ubukingira ibidukikije. Hariho umuhanuzi ajejwe imibano, inkino n'imico kama, yitwa Samuel. Noyo ujejwe kudufasha gutegura ibikorwa, imigambi, ndazi ko mumuzi, ahamaze umwanya utari muto, muramuzi, ndazi ko mumuzi. Aba rero nibo muca musigarana kugira ngo dukore igikorwa ciza, hamwe tuza kuva ngaha hari ikintu by'ukuri dushitseko. None rero mu guheraheza nagomba gukengurukira les partenaires muri ko muradufasha by'ukuri, kandi bigaragara hamwe n'umuntu aje ucubona ko ari sawa, n'abariko baradufasha kugira ngo turabe yuko boba kwiapropria ibikorwa no kuranforosa. Hariho abagize iminsi bakorana na nyakubahwa umuhanuzi ajejwe iterambere, nyakubahwa ajejwe uburimyi n'ubworozi, ujejwe imibano, inkino n'imico kama, tubashimira, twifuza yuko atanumwe yosigara, twifuza yuko twese twoja ku rugero rwo kwiruka kumwe, ari 100 metre dushikire rimwe atanumwe asigaye inyuma, ari 200 metre dushikire rimwe atanumwe asigaye inyuma. Icyo twifuza kandi birashoboka, uko tugize urunani n'ubugomba gusigara inyuma duca tumukwega agaca ashikana ingoga. Nico kintu ciza rero twifuza. Turashimiye kuba mwadukurikiranye, ntimwibagire gusangiza abagenzi banyu inkuru. Murakoze.